Hello guys, bimeze gute? Umeze neza? Yego, tujere kuvugana kuri iyi application iyi nari nabahaye bwa mbere yitwa HiFami. Rero iyi application ngira ndabereke kimwe ku kindi uko bayinjira, uko bakora amatask ya buri munsi, mbere nuko ushobora kuronka ama diamond yo kurotira ugakuramo amafaranga, ubundi ukashira kuri Binance yawe canke se Trust Wallet canke se ama MetaMask ama OKX n'ahandi, hama ukagironka uburyo bwo kuyashira muri telefone yawe, Rimikash, EcoCash canke se MTN Mobile Money n'ibindi. Guys, rero ikintu ca mbere ubanza gukora, uraja muri description y'iyi video canke muri commentaire ya mbere urebe link canke se muri group ya WhatsApp homba nabahaye link, ufyonde kw'iyo link maze ujoininge iyi application. Guys, reka rero tuje muri application, tuje muri reka dufyonde kuri link yiyi nuzana bahaye maze tuyijemo turondere ingene twokwinjira. Ariko ku bantu bashaka kwihuta muja muri Play Store zanyu mukandika HiFami, muca mubona application isa nk'iyi, iyi nyene muce muyifyondako muyiteresharije. Ikimara kuja mu ma application yanyu urabona yuko bayitwa HiFami, make move, make millions. Urabona yuko uca ushikira ngaha, ushobora kwinjira ukoresheje Google login, Facebook login na TikTok login. Rero uracuza ngaha kuri Google login uhafyonde, ukimara kuhafyonda urategereza bakakwereka ama email ari muri telefone yawe, urafyondako ugategereza, mu gihe ufise connection nziza iranyaruka. Guys, reka rero turindire turebe uko binjira, nawe uraza gusanga hameze uku. Ucuza ufyonde ngaha kuri Google login, baca bakwereka ama Gmail usanzwe ufisemo muri telefoni wawe, hama uce uhitamo email ushaka gukoresha, ibindi urabandanya ntibigoye. Guys, urabona yuko ngaha munsi bariko bararondeza ama Gmail asanzwe ufise, urategereza bakayatora, urategereza. Urabona yuko baduhaye ama Gmail 3, ndahitamo iyi ya mbere kubera ko iyi niyo nkoresha. Turindire, urabona yuko batweretse yuko vyakunze, igira ice ibandanya. Sawa, urabona yuko tushikiriye ahantu hari umurima, hariho utuntu dutukura ngaha. Rero aha buri gihe niho uzokwama waje usarura mw'iyi application. Uraza ugakanda ngaha akora aka kantu, urabona yuko bica biduga. Rero iyi application imeze ukuntu, iracanganye ariko ni nziza ko bariko barayikora kuko irakorwa gatanu ku kandi. Urabona yuko ari ibintu bimeze neza, urabona yuko aya yose n'ama reward umuntu aba ariko araclaiminga. Rero urabona yuko iyi app irimo ibintu vyinshi cane umuntu adashobora kuvugira muri video imwe, ariko turi ngaha kugira ngo tubafashe. Nimba ari ikibazo ufise muri iyi application uraca muri commentaire utubwire, hama tukwishurira. Ikindi kintu nobabwira nuko muri application ikintu kiduza ama level ari ikintu bitwa ama game. Hariho nk'iyi game mubona ya Ludo, uyifyonzeho uca utangura kugira iki, gukorera ama Ludo. Urahafyonda kugira ngo ukine n'abandi barakina, hama ukaronka ama reward. Rero hajya hejuru nirinze kugira ico ndabivuga ko cane kuko iyi app iragutse guys, iragutse cane. Sinovuga ivyo mvuga vyose ngo ndabimare. Murabona yuko ari ahantu muri room canke se muri group. Gabanye volume kugira ngo ntitugume tuvyumva ivyo barimwo. Mbanze ndayugare nongere ndayigire bushasha. Sawa, katwinjire bushasha. Urabona yuko namaze kugera muri application. Ngaha aha hejuru hariho ibintu bishika 4 arivyo vy'ingenzi tuba turiko turakorera. Rero nagira ndabereke iyi Ludo ingene ikinwa. Uyu mukino wa Ludo uraza ugafyondako, hama ugakina n'abandi.